Sindi ko bamaze kubona abaswahiri b'abahungu. Ntibapfa kumwerera ubwanwa nawe wogira gute. Abaswahiri kandi no bantu bafite utumaguye two kubesha, bavuga ko babesha. Iki naco amasura y'abaswahiri umenga arateye ubwoba niyo uyiravye umenga aho kwiruka. Kandi abaswahiri n'abantu bakunda kuba bavuga igiswahiri. Abaswahiri bafise ukungene mu gihugu baraho ashaka kwigirira restaurant, ashaka kwigirira ibya party nta kindi kintu ashaka mu buzima. Nta nkeka muramaze kumva ibi nabiriya bivugwa ku baswahiri. Ayo mashusho atariyo nibivugwa kuri abo barundi twipfuje kubinegura biciye mu gakino dufashijwe n'ugwaruka rutazinanye. Salut, hama izina ni Isaac niyo muhanuzi. Ego ushobora kunyita Taylor. Hello, nitwa Liza Ariel Keza Kimana. Hello, nitwa Mayar. Salut, nitwa Ineza Yvan. Salut, nitwa Kenguruka Celeste. Voilà guys, call me Utoye Elvis. Ariko ushaka kunyita Slamel le souffleur de beau. Biciye mu biyago hagati yabo baratora umuswahiri ari muri bo. Bivugwa ko abaswahiri ari ababeshi bafise uko basa canke bambara mbere bakaba badafatwa nk'abarundi. Kira noneho ngo bobo ntibitaho ivy'igihugu. None umuswahiri bibaza ko ari inde? Liza kubera asa n'umuntu azi guteka. Ndamubona umenga ari guteka cyane kandi umenga akunda ibintu byiza bitetse kandi namubonye ko arafise tatouage kandi afise na accent imeze nk'intoze nk'itazi kirundi neza. Kandi namubajije kubijanye na manda, ubu manda zisigaye zihari nabonye umenga ntari muri byo cyane. Ntari yo courant y'ibintu bya politique. Uyu Liza ndamuravye uko ateye, uko yambaye, style yambaye, donc nabona ko ari umuswahiri nyene. Namuravye ku matwi atoboye, arafise habiri ahanye sindabizi neza mugabo, donc turetse nuko atoboye kuzuru, turetse n'uburyo yimakiya nabonye koko n'umuswahiri. Aha ku ntoke juste twatuntu bicapa ko iyo hageze irayidi nabonye juste twatuntu ariko no bisigaraho urumva ku mano uko nyene uburyo yambaye umuswahiri ko nafise dutwo bagumye bagiriza uyu nyene Liza mugabo ndamuvugishije accent yiwe ni y'umurundi kazi akwije ibisabwa hari ukuntu abaswahili bafise accent umengo iri re ntibazi kuvuga neza mugavuga ikirundi ciza kimeze neza ariko uyundi naye nikese yari afite ama piercing menshi ku matwi kuzuru mugabo nawe ngene ikirundi ciwe kirakwiye kandi muwajije ibyo ashaka kuba arakubwira ko ashaka kuba ikintu gikomeye mu gihugu uca wumva yuko abaswahili bafise ukungene mu gihugu baraho ashaka kwigirira restaurant ashaka kwigirira ibya party nta kindi kintu ashaka mu buzima. Rero je nibaza yuko atamuswahili ari muri aba. Je nagerageje kuraba muri aba bantu bose nafashe n'umwanya turaganira ariko nabonye abantu bashika nko kuri batatu. Ariko mugabo umuntu twaganiye umwanya munini. Ubu namubajije ibibazo mugakaguma ndamubajije ikintu wanyishure we yashaka kunjana ngo ambaze jewe. Nkaguma ndamubaza icyo ndamubajije agashaka kunyishura mu gifaransa. Nabonye yuko ikirundi ntashaka kuvuga ikirundi cyane. Kandi abaswahili n'abantu bakunda kuba bavuga igiswahili. Narabye imishatsi yiwe umuhungu ariko aratanda kugira dread. Abaswahili nako kantu baragafise. Umubajije hasenga ntabwo yashimye kubimbarira yaciye agomba gusa n'ubihisha. Ndamuravye ingena agaragara mu maso kwe naboneka naho yagombye agomba ashaka kubikweba. Ariko je ndakeka ko umuswahili n'ubu je naho baguma bavuga je reka ndababwiza ukuri umuntu nibaza ni Isaac. Urazi igituma sindi ko bamaze kubona abaswahiri b'abahungu ntibapfa kumwerera ubwanwa nawe wogira gute. Ikindi naco ntibagire ibintu by'ama ajya makwafe yibisazi nyene umenga ne ibintu iki naco amasura y'abaswahiri umenga arateye ubwoba niyo uyiravye umenga aho kwiruka.
Rabisura ya Isaac irateye ubwoba. Ushaka no kuvuga ko ari n'umurotsi. Nukuri je nibaza ko ari Isaac. Okay. Bon, nije ndi umuswahiri. murabyiboneye kubirabisha amaso ntivyoroshe ntibabihurije ko kandi nabo nyene baravuga ko guha ayo mashusho umuntu bitagira ifatiro. Nukuri n'ubusi ndatahura ukuntu batamenye ko ari jewe je nabona ahubwo je igitangura batera bavuga ati nuyu bose numiwe fete. ariko kandi nanje nanatangaye kungene biyumviye ko n'umuswahiri umuntu nta na societe musulmane ndigera mbamwo matife gusa ngo babonye ubwanwa bakambona isura yanje ngo mbere ngo bafise nyene ayo makrishe yuko abaswahiri ngo bashobora kuba banaroga. L'apparence il est très trompeuse, donc ntushaka kuvuga umuntu ati ni kanaka umuravye juste apparence canke muyaze ukashaka kudefinisa ati uyu ni kanaka canke ahantu wamubonye peut-être ivyo afungura canke ugaca udefinisa ngo ni kanaka. Nobona yuko tutokwihutira gufatira kuri ivyo ariko twihutire gufatira avuga igiswahili. Eske muri kiye giswahili ciwe abarika avuga iki? Abarika aratanga message yumvikana, abarika aravuga ikintu cofasha igihugu, cofasha societe. Igikuru n'umuntu ari ndani muri we uri ndani niwe biri muri we ivyo yumvira ivyo akora ko ico gikomeye cyane. Consequence yo kugendera ku maklishe nibaze yuko biratuma twifokaliza kuri umuntu nuwa hehe, avuka hehe, avuga iki, avuga igiswahili. Donc bica bituma hari ama domaine baca bisanta bari bakumiriwe par rapport y'ibindi batirirwa banajamwo kubera avuga ati je hariya sinojayo. Urumva yuko iyo haba hariho nka opportunity nagomba kubeneficia isimba ngo motife ngo umuswahiri kandi iyo yari opportunity bagomba guha umuswahiri yanswa baca bayimpa kandi je ntayimerita. Rero ntidukwiye kujija umuntu tumuravye ukunuku ahubwo hako uvuga ibyo utazi vomye ko umwegera ukamubaza eske uri umuswahiri canke bimeze gute hama agusigurire ingene bimeze.